Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados amigos y hermanos bakundwa nshuti presentes, bene data muri hano radiantes y abakurikiranira ku televidentes. iradiyo no Es para kumbonesha mí un kure privilegio kuri jewe grande n'ihigwe estar con ridasanzwe ustedes en esta kubana ocasión namwe muri kano kanya para darles testimonio kugira ngo de ndabashingire los intahe misterios de y'amabanga Dios que y'Imana hoy se están uyu munsi cumpliendo. ariko Para arashitswa. esto quiero leer Nico en San gituma Mateo ngomba capítulo gusoma muri Matayo 24, igice ca 24 versos umurongo 1 al 3, wa mbere kugeza ku wa donde gatatu Jesucristo aho Yesu Kristo habla avuga a sus discípulos abwira en abigishwa respuesta a la biwe pregunta de ellos. abishura Nos dice ibibazo así: bari cuando bafise Jesús haratubwira hati salió del templo Yesu arasohoka ava mu y se rusengero iba, akigenda se acercaron sus discípulos abigishwa biwe para baramwegera mostrarle los ngo bamwereke edificios del inyubako templo. y'urusengero Respondiendo él, arababwira les ati dijo: arababwira ¿veis ati todo esto? ntimubona ibyo De byose cierto os digo ndababwira que no ukuri quedará aquí aha piedra ntihazosigazwa sobre ibuye piedra rigeretswe ku que no rindi sea ridasamburiwe derribada. hasi. Y estando él sentado en yicaye el ku monte de musozi los wa olivos, Elayono los discípulos se le abigishwa acercaron biwe aparte, baramwegera bihereranye diciendo: baramubaza bati Dinos, ¿cuándo tubwire serán estas ivyo bizobaho cosas? ryari ¿Y qué señal kandi habrá ikimenyetso de tu kizoba iki venida c'ukuza y kwawe del fin nico muhero del w'isi. siglo? Que Dios ese bendiga Imana nuestros corazones con su yohezagira palabra imitima y nos yacu permita ikayihezagiza ijambo ryayo entenderla. kandi Nuestro ikatwemerera tema para esta kuritahura. ocasión es Icigwa cacu mwa los kano misterios kanya de Dios ni que amabanga hoy se y'Imana están uyu munsi cumpliendo. ariko Pueden tomar arashitswa. asientos si tienen Murashobora la gufata bondad. ivyicaro vyanyu. Para cada edad y cada Muri buri dispensación gihe y na cada buri kiringo generación ndetse no muri buri hay palabra de runganwe Dios que ha sido hariho amajambo hablada, y'Imana que yagiye tiene que aravugwa ser ategerezwa gushitswa. y por eso es que Kandi nico tenemos gituma las dufise profecías divinas ubuvugishwa dadas por bw'Imana Dios a través bwatanzwe de los n'Imana profetas biciye mu de bavugishwa Dios. Como n'Imana nos dice el nk'uko apóstol San tubibwirwa Pedro n'intumwa mutagatifu Petero en su carta mu gwete rwiwe segunda wa kabiri de Petero wa kabiri igice ca mbere verso murongo 19 en wa 19 adelante, donde nos ukabandanya dice: hatubwira ngo tenemos también la palabra profética ariko más turafise ijambo segura, a la ryavugishijwe cual hacéis ryarakomejwe bien en estar kurushiriza atentos, como mugira una neza ko antorcha que murishirako alumbra umutima en lugar ni nk'itara ryakira oscuro, hacuze hasta umwiza que el día rigakesha ijoro esclarezca y el lucero de la rikagezaho mañana ikinyenyeri co mu salga en gaturuturu vuestros kizobandurira corazones. mu mitima yanyu. Entendiendo primero Irya mbere esto, mukwiye que kumenya ninguna profecía de nuko la ata jambo Escritura ry'abavugishwa es n'Imana de ryo mu interpretación vyanditswe privada, rishobora porque gusobanurwa nk'uko umuntu nunca la avyigombeye, profecía fue traída por kuko ata voluntad jambo humana, ry'abavugishwa sino que n'Imana los ryazanywe santos no kugomba hombres de k'umuntu, Dios ariko hablaron siendo abantu inspirados bavuga ivyava por ku el Mana Espíritu barongowe Santo. na mpwemu yera. Ahora podemos ver Rero aquí turashobora kubona hano cómo ha venido la ingene palabra profética ijambo a la ry'ubuvugishwa raza humana. ryaza ku biremwa Ha venido por abantu, medio de los ryaje hombres de biciye Dios, mu los bantu profetas de b'Imana Dios que bavugishwa han n'Imana, hablado, siendo abavuze ungidos e inspirados por el basizwa Espíritu de bahumekewe Dios. na A mpwemu través de w'Imana. ellos, Biciye muri bo Dios ha dado a Imana conocer las yaramenyekanishije cosas que han de ibintu suceder bigiye en kubaho este planeta kuri uno Tierra. mubumbe w'isi, Porque nos dice por kuko medio del profeta turabwirwa Amós en el biciye mu capítulo muvugishwa wa en el Mose capítulo igice 13, ca verso gatatu 7, umurongo w'indwi, porque no hará nada el haratubwira ngo Señor kuko Jehová umwami uhoraho sin ataca que azokora revele sus atabanje secretos kwibira a sus akabanga siervos, abasavyi sus biwe profetas. avugisha. O sea que Ni todo lo que ukuvuga Dios ko realiza ibintu byose en la Imana ikora tierra, ku isi primero Él ubwa mbere lo ha revelado a sus siervos, los yabanza profetas, kubihishurira y ellos abashumba lo bayo han bavugishwa hablado nabo a bagaheza la bakabivuga raza bakabibwira humana. ibiremwa abantu. Gracias a eso Turashimye rero ku tenemos bw'ivyo la Biblia, kuko turafise la Bibiliya, palabra de Dios que ijambo contiene ry'Imana los ririmwo pensamientos ivyiyumviro divinos de las vy'Imana cosas que Dios vy'ibintu Imana realizaría de edad yari en edad kuzokora y uva de mu gihugu uja mu kindi, dispensación uva no en mu kiringo dispensación. uja mu kindi kiringo. Y para este día postrero Kandi kuri uno munsi wa nyuma hay naho cosas que han sido hariho habladas ibintu que vyagiye tienen que biravugwa suceder. ko Y bitegerezwa esas son kuba, las cosas que kandi ivyo nosotros ni ibintu necesitamos twebwe comprender dukeneye en gutahura este tiempo en el muri cual kino nosotros gihe twebwe estamos turiko viviendo. turabamwo. Por ejemplo, Nk'akarorero en este mismo capítulo muri iki gice nyene 24 ca 24 de
muri Mateyo mutagatifu umurongo wa 27 Yesu Kristo aratubwira ati nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza ko umwana w'umuntu kuzomera. Rero turashobora kubona ngaha ubuvugishwa bujanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Atubwiye ko kuza ko umwana w'umuntu nk'umuravyo urabiriza iburasirazuba hatwereka igihugu ca Isirayeli arico kiri mu burasirazuba bwo hagati, aho hashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza ko umwana w'umuntu. Kandi aho turana yuko Kristo muri mpwemu yera yahavuye akwiragira mu bibanza bitandukanye byo mu banyamahanga, Aziya ntoya, Uburayi, Amerika ya ruguru. Ku munsi wa nyuma naho aja muri Amerika Latine na Karayibe. Rero mwumva ingene Yesu Kristo umwana w'umuntu yavuye mu burasirazuba mu gihugu ca Isirayeli yimukiye iburengerazuba, ni ukuvuga ngo kugeza ku mugabane wa Amerika, ari ugizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe. Rero turumvise ingene biciye mu ntambuko zitandukanye z'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, turumvise ingene Yesu Kristo muri mpwemu yera yamye yigaragariza muri buri gihe canke muri buri ntambuko y'ishengero. Intambuko ya mbere canke igihe ca mbere cabereye muri Aziya ntoya mu banyamahanga, kandi Kristo yariko yigaragariza muri mpwemu yera biciye muri mutagatifu Pawulo. Hanyuma yimukiye mu Burayi, yagiye mu Bufaransa, aho Kristo arahigaragariza muri mpwemu yera biciye muri Irene, kandi aho hashikirijwe igihe ca kabiri c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma haje igihe ca gatatu aho yasize Marte, nuko aramurungika biciye muri uwo muntu. Imana irigaragaza, Yesu Kristo muri mpwemu yera yarigaragaje nkuko yari yarigaragarije muri Irene no muri Pawulo. Rero turamubona yigaragarije muri Marte mu gihe ca gatatu c'ishengero ry'abanyamahanga, hariya mu Bufaransa nyene no mu Bungiriya, hariya mu Burayi, mwakiriya kibanza co mu Burayi. Hanyuma yarigaragaje muri Irilande no muri Ekose biciye muri Koromba, hariya nyene mu Burayi. Hanyuma turabona ko ibyo Kristo yamye akora kwari ukwigaragaza kugira ngo ahamagare yegeranye abatoneje biwe muri buri ntambuko, muri buri gihe mu banyamahanga, aho muri ivyo bibanza yamye yigaragarizamwo. Hanyuma yigaragaje mu ntambuko ya gatanu canke mu gihe ca gatanu hariya mu Budagi biciye muri Luteri. Hanyuma yigaragariza mu Bwongereza biciye muri Wesley. Hanyuma yigaragaje muri Amerika ya ruguru biciye mu muvugishwa ntumwa William Branham. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mwumve mu gihe c'indwi biciye muri Revera William Branham yariko yigaragariza iburengerazuba, no kuvuga ngo ku mugabane wa Amerika mu gice ca ruguru co mu buraruko. Rero ku munsi wa nyuma naho mu gihe c'iherezo iburengerazuba hasigaye Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe, kubwo kwigaragaza kwa nyuma k'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo muri mpwemu yera, kugira ngo ashitse amasezerano y'Imana ahwanye n'umunsi wa nyuma. None umunsi wa nyuma ni iki? Umunsi wa nyuma ni umunsi w'umwami. Umunsi wa nyuma ni ikimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Petero wa kabiri gice ca gatatu umurongo w'8 nuko hatubwira, n'Izabo ya 9 umurongo wa 4 nayo nyene itubwira uko nyene. Rero iyo tubwiwe ku minsi ya nyuma tuba turiko tubwirwa ku bimpumbi vya nyuma, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana kubiramwo abantu ni ibimpumbi vya nyuma. Kandi mu gihe aho Yesu yari abayeho ngaha ku isi mu bwoko bw'Abaheburayo,
aho yari kaba mu minsi ya nyuma nk'uko tubibwirwa n'intumwa mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri, aho yavuze ati kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero mbega n'iryari Pawulo avuze yuko Imana yavuze biciye muri Yesu Kristo, avuze yuko yamuvugiye mu minsi ya nyuma, kandi haraheze imyaka 2000. Nuko iminsi ya nyuma ari kubiramwo abantu ni ikimumbi ca gatanu, ikimumbi ca gatandatu hamwe n'ikimumbi c'indwi, kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka hatanguye ikimumbi ca gatanu. Mu yandi majambo hatanguye iminsi ya nyuma imbere y'Imana, ariyo ari ibihumbi vya nyuma, ikimumbi ca gatanu ca gatandatu n'ikimumbi c'indwi. Kandi mu ntambuko canke mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga hamye hashitswa ibihumbi 2 vya nyuma, mu bihumbi 3 vya nyuma ari ikimumbi ca gatanu n'ikimumbi ca gatandatu. Kandi twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, tuzobona yuko twamaze gushika mu kimumbi c'indwi, kandi ko mu yandi majambo turi mu kinjana ca 21. Rero ibiremwa abantu barasubije inyuma, baraceje ikirangamisi cabo, ariko baretse ikirangamisi nk'uko kimeze, aho niho byo bimeze neza. Hoba habura gusa imyaka 2 canke 3 kugira ngo harangire ikinjana ca 20, hatangura ikinjana ca 21, no kugira ngo harangire ikimumbi ca gatandatu hatangure ikimumbi c'indwi. Ikimumbi c'indwi nk'uko nababwiye no munsi wa nyuma canke umunsi w'umwami, ari nawo Yesu Kristo azozurirako abapfuye bizera Kristo bavuye mu mubiri mu bihe byaheze, nk'uko Kristo bwiwe yabisezeranye muri Yohana igice ca gatandatu umurongo wa 39 kugeza ku 40. Havuga ngo kandi tuwo ntumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo avuze yuko afise itegeko, urutonde rwo kuzura abo bose data yamuhaye? Avuze yuko ari ku munsi wa nyuma, ku munsi wa nyuma, ku munsi w'iherezo niho hazomuzuko w'abapfuye bizera Kristo bose, abapfuye mu mibiri y'inyama, no kugira ngo habo guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima. Habandanya havuga ngo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo udashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo azozura abizera abapfuye bamwizeye? Avuze ko azobazura ku munsi wa nyuma. Rero murabona abantu bizeye Kristo, bizera Kristo boze ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, kandi baronka na mpwemu yera, bityo bavuka ubwa kabiri, bavukira mu bwami bw'Imana canke ubwami bwo mw'ijuru. No kuvuga ngo bavukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Abo bantu bararose ubugingo budashira kuko bizeye Kristo nk'umukiza wacu. Muri Yohana igice ca gatanu umurongo wa 24 haravuga ngo nukuri ndababwira, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Nkitegereze namwe igihe twapfukira ngaha ku isi, twapfukiye mu bwoko bw'ibiremwa byaguye, ari byo biremwa ubwoko buri mu rupfu, urupfu rwo mu buryo bw'umpwemu, urupfu rwo mu bugingo no mu mpwemu. Nico gituma bakurikirwa n'urupfu rufatika iyo abantu bageze mu zabukuru, canke kubw'impamvu y'impanuka canke indwara, iminsi y'umuntu ikarangira, kuko iherezo ry'umubiri w'ikiremwa muntu ni urupfu. Ariko mwitegereze, biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, turonka
ubugingo budashira. hemos pasado de muerte Twaravuye mu rupfu twinjira mu bugingo. Turiko tuba kuri uno mumbe w'isi en un territorio de mu sombra kibanza y de muerte, c'igitutu pero c'urupfu, hay vida eterna ariko por hariho medio ubugingo de budashira nuestro amado biciye mu mukundwa Señor wacu umwami Yesu Kristo. Y cuando la luz Kandi divina, la luz de Dios, igihe umuco resplandece, w'Imana y los ukayanganye, que tienen hanyuma esa simiente de abafise Dios, uru allá en rubuto sus rw'Imana almas, aho ibwina mu bugingo, ubugingo bw'Imana, esas almas de Dios, ubwo bugingo ven bw'Imana esa luz de resplandecer, bubona uwo muco uri kurarabagirana, bakizera Yesu Kristo umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, hanyuma bakaronka mpwemu yera y dispensación. mu gihe canke mu kiringo bemerewe kubamwo. Cristo dijo, mis ovejas, Kristo yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, y yo les doy kandi vida ndaziha eterna, dice ubugingo budashira, nuestro amado niko umukundwa wacu umwami Yesu Kristo yavuze. Y también él dice, Ndetse yaravuze byongeye es de Dios, ati uw'Imana la voz de yumva Dios ijwi oye. ry'Imana. Eso está en el capítulo 10 Ivyo biri mu gice del c'icumi Evangelio mu butumwa según San bwiza bwa Juan. Yohana. En ese mismo capítulo 10 Kandi de muri San iki gice Juan, nyene verso c'icumi muri 14, Yohana umurongo wa 14 kugeza ku 16, Jesucristo, Yesu Kristo aratubwira ngo el buen pastor, ni jewe mwungere y mwiza, conozco mis ovejas, ndazi y zanje las mías me n'izanje conocen. Así ziranzi, como el Padre me nk'uko conoce, data y yo nzi conozco al Padre, nanje y nkamumenya, pongo mi vida kandi ndigura por intama zanje. las ovejas. También tengo Kandi otras mfise n'izindi ovejas que ntama no son zitari de izo este redil, o muri sea, uru que no rugo, son ni ukuvuga ngo del pueblo hebreo. si izo mu bwoko bw'Aheburayo, Aquellas también nazo nyene debo traer. birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka umwe Y un pastor. n'umwungere umwe. El pastor es Cristo. Umwungere El ni Kristo, rebaño es la iglesia umukuku del nawo Señor Jesucristo, ni ishengero ry'umwami y Yesu la Kristo. voz del buen pastor, Ijwi que es la ry'umwungere voz de mwiza Cristo, naryo ari es ijwi la rya voz de Kristo, Cristo en ni el ijwi Espíritu rya Santo Kristo muri hablando mpwemu por yera medio del rivuga mensajero biciye mu de ntumwa cada edad. ya buri gihe, Comenzando uhereye con la kuri edad primera uhereye ku gihe ca mbere hasta la edad kugeza mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka entre los gentiles, mu banyamahanga, donde Cristo en el Espíritu aho Santo Kristo muri estaría mpwemu yera manifestado de edad en edad, yariko a yigaragaza través uva mu del gihugu mu mensaje de kindi cada biciye mu ntumwa ya buri llamando y gihe, juntando a sus ahamagara escogidos yegeranya en cada, abatoreje biwe muri buri llamando y gihe, juntando sus ahamagara ovejas yegeranya intama en cada ziwe edad, muri buri dándole gihe, Cristo kandi Kristo vida eterna aziha ubugingo budashira intama ziwe, y sus cuerpos han muerto. kandi imibiri yabo y'inyama yarapfuye ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi izozuka, bazuke bari mu mibiri ihoraho, mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima natwe tuzohindurwa, kandi twese tuzogira imibiri ihoraho, nuko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Iyo niyo nteguro y'Imana iyo ifitiye abana bayo kugira ngo bazogaragare uva mu gihugu mu kindi. Kuri uno munsi wa nyuma naho, nyuma y'uko abatoneje bo ku munsi wa nyuma bazoba bahamagawe bakegeranywa, hakuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, hakuzura igitigiri c'umubiri w'ibanga wa Kristo, hanyuma abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Uko niko rero twese tuzogira imibiri ihoraho, kandi umubiri w'ibanga wa Kristo uzoba wuzuye, nuko twese tuzoba tumeze co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo yaravuze igihe kimwe ati iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene, ariko kaguye mu ivu kagapfa, gahunda impeke nyinshi. Kristo niwe gatete k'ingano, umwana w'umuntu, kandi we iyo ataza gupfa hariya ku musaba i Karuvariyo, yari kuguma ari wenyene abayeho ngaha ku mumbe w'isi, kuko atacaha yari afise, kandi abandi bantu bose bategerezwa gupfa umunsi ubwo Kristo yapfuye, umunsi Kristo yapfiriyeko, kandi bari kuzimangana, ibiremwa abantu byari kuzimangana uretse gusa umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko mwitegereze, iyo agatete k'ingano kaguye mu ivu kagapfa, gahunda impeke nyinshi, ni ukuvuga ngo abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ishusho na kameremere
by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ni ku munsi wa nyuma aho abapfuye bizera Kristo niho bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, kandi twese tuzoba tumeze cyo kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, dufise ubugingo budashira, dufise n'imibiri ihoraho, kandi twese tuzogira ishusho na kameremere by'agatete k'ingano kamwe kagwa mw'ivu kagapfa. Twese tuzoba ibiremwa bitunganye bimeze cyo kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nubu ntituraronka umubiri uhoraho, n'abo bapfuye bizera Kristo ntibarazuka, ariko bazozuka bapfuye bizera Kristo ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo mu kimpombe c'indwi natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Rero mutagatifu Pawulo atubwira kuri iri banga, kuko n'ibanga ry'ubwami bw'Imana, ibanga rizohishurwa rigashitswa ku munsi wa nyuma. Mwumve ingene yatubwiye mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 49 kugeza ku 54, yaravuze ngo, kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. No kuvuga ngo ishusho ya Yesu Kristo. Ariko bene data, ico mvuga niki, yuko b'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa bitabora. Ehe, ndababarira akabanga. Ndababarira akabanga. Hezo zose nzira twese, ariko twese tuzohindurwa. No kuvuga yuko haje guhindurwa ku bagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo bose. Abandanya havuga ngo, mu kanya gato, mu kanya nk'ako go kubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Aha hari isezerano ry'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bari mu mibiri ihoraho, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, kugira ngo twese tugire umubiri uhawe ubwiza, kugira ngo twese tugire umubiri wahinduwe umubiri uhoraho, tubane na Kristo ibihe bidashira. Havuze ko bizoba igihe inzamba ya nyuma izovuga. Mbega inzamba ya nyuma niki canke inzamba y'iherezo? Ino nzamba ya nyuma canke inzamba y'iherezo ni imwe Kristo yatubwira ahandi hantu, kandi turaza kuharaba mu kanya gato. Bandanya avuga ngo, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ni ngombwa kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira. Bandanya avuga ngo, ariko uyu mubiri, ariko uyobora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Rero mwitegereze namwe igihe urupfu ruzokurirwaho rukugwe mu bahungu n'abakobwa b'Imana. Ni igihe tuzogira umubiri musha, imibiri yacu izoba imibiri idapfa. No kuvuga yuko namba imibiri y'abahungu n'abakobwa b'Imana ntizongera gupfa. Rero ivyo nivyo mu gihe ubwo inzamba ya nyuma izoba yavuze canke ijuru irenga ry'inzamba. Turabwirwa n'umwami Yesu Kristo muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 30 na 31, aratubwira uko gukurikira: buri ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aja mu bicu vyo kw'ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhereye ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Rero mwumve ingene hano Yesu Kristo atubwira ko kuza k'umwana w'umuntu. Aratubwira yuko ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru. Ikimenyetso kizoba kiriko kirashinga intahe y'igihe c'ukuza kwa kabiri kwa Kristo.
nk'uko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo hariya mu bwoko bw'Abaheburayo habaye ikimenyetso ku ijuru. Mbega icyo kimenyetso cyari ikihe? Inyenyeri y'i Betelehemu. Iyo nyenyeri y'i Betelehemu iyo bajya abamajusi babonye ku ijuru yahindutse, yabaye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, yabaye ikimenyetso, niyo yabaye ikimenyetso cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kuza k'umwana w'umuntu. Igihe icyo kimenyetso cyagaragara ku ijuru, umwana w'umuntu yarari ku isi, yari yavukiye i Betelehemu Yudaya, hanyuma abandanya gukura. Kandi igihe bajya abamajusi bashika mu gihugu cya Isirayeli bakurikira iryo nyenyeri, kuko bari bazi yuko iyo ari cyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, kubwo kuza k'umwana w'umuntu mu bwoko bw'Abaheburayo. Igihe bashika i Yerusalemu barabajije bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Bajya abamajusi bari babaye hariya mu gihugu cy'i Babuloni, bari abantu b'abanyabwenge, bari abashakashatsi, bari abantu bize iby'inyenyeri n'ikirere, bari bazi cyane, bari bazi ibijyanye n'inyenyeri hamwe n'urutonde rwose rw'izo nyenyeri, bari bazi ibijyanye n'inyenyeri hamwe n'ibijyanye n'ikirere, kandi bari bazi yuko Mesiya azoza ku isi, aza mu bwoko bw'Abaheburayo, kuko bari bazi ubuvugishwa bwari bwatanzwe n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli, uwo yari yabaye i Babuloni, ari we yari yaravuze ku kuza kwa Mesiya nk'ibuye ridasituwe n'amaboko rizoza, ndetse kandi bari bazi n'ubundi buvugishwa bwari bufitaniye isano no kuza kwa Mesiya. Kandi abavugishwa bari abantu bafitaniye isano n'ubwoko bw'Abaheburayo, kuko ubwoko bw'Abaheburayo bwari bufise urubyaro hariya i Babuloni, igihe bari bajanywe nk'inyagano i Babuloni, ahaba Daniyeli hamwe n'inshuti ziwe, ndetse n'abantu benshi b'Imana n'abana benshi b'ubwoko bw'Abaheburayo. Rero igihe hagera igihe cyo gushitswa ko kuza kwa Mesiya mu bwoko bw'Abaheburayo, hagaragaye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru mu kuza kwa mbere kwa Mesiya. Kandi abo bamajusi barabonye icyo kimenyetso, baragitahura, nuko bagenda kurondera Mesiya mu gihugu cya Isirayeli. Igihe bashika hariya basanze ubwoko bw'Abaheburayo mu kumva amakuru yo kuza kwa Mesiya. Igihe bo babaza bati, mbega ari hehe umwami w'Abayuda yavutse? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba. Ab'i Yerusalemu bose baciye bahagarika umutima, ndetse n'umwami Herodi. Nuko umwami Herodi yarabajije mu gikorane yaciye akora ari kumwe n'abanyabwenge hamwe n'abaherezi nyamukuru, abaherezi bakuru hamwe n'umuherezi mukuru, ndetse n'inama nkuru y'ikombe hamwe n'abadogiteri mu by'ibyagezwe n'abanditsi. Yarabajije ati, Mesiya ateruza kuvukira hehe? Nabo baramubwira ko ari Betelehemu Yudaya, kuko ariko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Umuvugishwa w'uwo muvugishwa Mika mu gice cya 5:2 haravuga ngo nabo baramubwira bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, kuko ariko byanditswe n'uwavugishwa n'Imana, ngo kandi wowe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganze, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Nuko Herodi ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati, mugende mubaze mushirutse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Rero murabe ingene kino kimenyetso cyagaragaye ku ijuru, arico cyariko kirashingira intaye yuko Mesiya yari ari ku isi, ko yari yavutse. Kandi mwitegereze ingene bajya abamajusi bariko barondera Mesiya kugira ngo bamusenge, kuko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyariko kiragaragara ku ijuru muri kijya gihe citwa inyenyeri y'i Betelehemu. Rero mwitegereze ingene vyongeye mu gitabo cyo guharura hari harasezeranije ko muri Yakobo hazova inyenyeri, inyenyeri kwizova muri Yakobo. Kandi iyo nyenyeri mwitegereze cyabaye kino kimenyetso ku ijuru, arico
cashushanya Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere. Kubw'ivyo rero igihe ikimenyetso ca Mesiya caboneka kw'ijuru, bategerezwa kurondera Mesiya ku isi, kuko Imana yariko yiyerekanira kw'ijuru, yerekanira kw'ijuru ivyo yariko irakora ngaha ku isi. Rero mbega niko abantu bategerezwa kumenya muri kijya gihe, abantu bari babayeho muri kijya gihe bategerezwa kumenya ubuvugishwa buhwanye na kijya gihe, nuko bakabona ugushitswa kwabwo nk'uko Imana yari yarabisezeranye. Imana yari yarasezeranye byongeye no kuza kw'integuza. Integuza yo kuza kwa mbere kwa Mesiya yari yarasezeranye kuza kwa Eliya, yari yarasezeranye kuza k'umuvugishwa asemerera mu bugaragwa ati mutegure inzira umwami. Kandi nk'uko biri muri Yesaya igice ca 40:3 kabandanya, ndetse nk'uko biri no muri Maraki igice ca 3, umuvugishwa Maraki mu gice ca 3 aratubwira uku gukurikira. Kandi ngomba gusoma ico canditswe havuga ngo, umva ngira ntume integuza yanje indoraniriza inzira imbere yanje. Aha turafise isezerano ry'intumwa yari kuza itegurira inzira umwami, kandi uwo yari kuba Eliya yategerezwa kuza muri ico gihe. Kandi umwami murondera azocika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Eheraje niko warahonye n'ingabo agize. Igice ca 3 muri Maraki umurongo wa mbere nuko hatubwira. Kandi igihe hagera igihe cyo gushitswa kw'iri sezerano, mwitegereze. Iri ni sezerano ritwereka ukuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, hamwe no kuza kwa Kristo, kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi mu gushitswa kw'iri sezerano, murabe ingene hagaragaye umumarayika mukuru Gabriel yiyereka umuherezi Zakariya. Kandi nimurabe hano ivyo yamubwiye. Haravuga ngo mu gice ca mbere umurongo wa 13 kabandanya muri Luka, haravuga ngo umumarayika aramubwira ati ntacutinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda ya nyina. Kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima y'abana n'iyabase, kandi ngo asanganye imitima yabase n'iyabana dukosore, yabase n'iyabana n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Rero mwitegereze, igihe hashitswe isezerano ryo kuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uwari kumutegurira inzira, Imana yarungitse umumarayika mukuru Gabriel imurungika kumuhereza Zakariya kugira ngo amuhe inkuru, amubwire amakuru kw'ivyo vyasezeranywe. Uwo yasezeranywe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ategura inzira Mesiya yuko azoza biciye mu muherezi mukuru, umuherezi Zakariya hamwe n'umugore we Elizabeth. Ni ukuvuga yuko azoba ari umwana w'umuherezi Zakariya hamwe n'umugore we Elizabeth. Ndetse n'izina umumarayika mukuru Gabriel yararihaye umuherezi Zakariya, izina ry'uwo mwana yari kuvuka. Kandi uwo mwana yari kumuvugishwa w'Imana, umuvugishwa w'isumba byose. Yari kuza afise impwemu n'ubushobozi bwa Eliya. Ni ukuvuga yuko yari kuba ari Eliya ategerezwa kuza muri ico gihe. None kubera ko umumarayika mukuru atabwiye Zakariya yuko yomwita Eliya, namba yari Eliya ategerezwa kuza muri ico gihe, nuko iyo Imana isezeranye ko hazoza umuvugishwa yamaze kuza muri kahise, iyo Imana imurungitse kandi n'ubukozi bw'urya muvugishwa buza mu wundi muntu yitwa irindi zina. Hataraza kwitwa iryo zina nyene,
iryo zina yiswe mu ntango igihe ubwo bukozi bwari ko burigaragaza muri uwo muvugishwa wa mbere. Nico gituma integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo ari we yariko bari Eliya, ntabwo yitwa Eliya ahubwo yitwa Yohana, kuko umubiri w'inyama witwa Yohana ariko ubukozi bwitwa Eliya. Rero mwitegereze ingene umukundwa wacu umwami Yesu Kristo nawe nyene igihe yavuga kuri Yohana umubatizi mu gice, mwitegereze mu gice ca 11 muri Matayo mutagatifu umurongo wa 14 haravuga ngo kandi nimwaba mugomba kuvyemera uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. Kandi yitwa gute? Yohana. Rero abantu bamwe bamwe ntibashobora gutahura ingene umuntu yitwa Yohana ashobora kuba Eliya. Ni Eliya kubijanye n'ubukozi, kuko ya mpwemu y'Imana nyene imwe yari iri muvugishwa Eliya yari iri muri Yohana umubatizi imusiga mwabwa bukozi nyene Imana yakora ikabukura muri Yohana umubatizi. Nibwo bukozi nyene yari yakoreye imbere y'igihe muri Eliya butishubi ndetse no mu muvugishwa Elisa. Rero mwitegereze kugira ngo ategurize kuza kwa mbere kwa Kristo akora ubwo bukozi bwa Eliya mu wundi muntu yitwa Yohana umubatizi. Igihe Yesu yamanuka avuye ku musozi wo guhindurirwako, aho bari babonye Mose na Eliya bavugana na Yesu, yasanze abigishwa bafise ikibazo runaka arico bari bakibajije abadokiteri b'ivyagezwe abafarisayo n'abanditsi. Haravuga mu gice ca 17 umurongo w'10 ukabandanya muri Matayo, haravuga ngo abigishwa baramubaza bati, none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko, aroranye vyose neza. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Ubona abigishwa batahura ko yababwiye Yohana umubatizi. Murabona yuko Yesu Kristo yerekana yuko Yohana umubatizi ari Eliya yategerezwa kuza muri ico gihe. Yari umuvugishwa, yari kuza afise ubukozi bw'umuvugishwa n'Imana Eliya bugaragaye mu ncuro ya gatatu. Incuro ya mbere ubwo bukozi bwagaragaye hari muri Eliya butishubi. Incuro ya kabiri hari muri Elisa. Abana babiga ibyo buvugishwa igihe babona Elisa acamwa kubiri Yorodani akoreje umutamana wa Eliya. Igihe Eliya yari yadugijwe mu kogote w'umuriro canke igikarayi kiguruka, baravuze bati mpwemu ya Eliya yimukiye kuri Elisa. Umuvugishwa Elisa yari yabwiye Eliya yuko imigabane ibiri ya mpwemu yari iri kuri Eliya ko yoza kuri we, ni ukuvuga ngo kuri Elisa. Kandi uko niko Elisa yari guhinduka kabande umusubirizi w'umuvugishwa Eliya. Impwemu y'ubukozi bwa Eliya bwari buri hehe rero muri Elisa mu ncuro ya kabiri. Hanyuma mu ncuro ya gatatu bwari buri muri Yohana umubatizi. Mu ncuro ya kane ubwo bukozi bwari buri muri Revera William Marion Branham wabaye integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ku munsi wa nyuma naho mu kimpumbi c'indwi bwarasezeranyije yuko buzokwigaragariza nko muri umwe mu myera y'ibiri mu byishu gice ca 11 umurongo wa 3 kabandanya no muri Zekariya igice ca 4. Rero mwumva ingene bwasezeranyije ko buzokwigaragaza mu ncuro ya gatanu mu wundi muvugishwa n'Imana. Kandi icasezeranyije kimwe rudende ku munsi wa nyuma ni umuvugishwa w'ikiringo, ari we azoba arimwe ubukozi bwa Eliya, ndetse kandi azoba arimwe n'ubukozi bwa Mose, ndetse azoba arimwe n'ubukozi bwa Yesu Kristo. Ubwo bukozi buhambaye butatu bwigaragaje ku munsi wa nyuma muri uwo muvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami ku munsi wa nyuma. Kuko muri we hazoba harimo wa wundi mpwemu yera nyene, umwe yarari muvugishwa n'Imana Eliya, umwe yarari muri Elisa, muri Yohana umubatizi, umwe yarari muri Yesu Kristo, umwe yarari muri Mose,
akaba yaranari no muri Revera William Marion Branham. Uwo mpwemu yera nyene azoba yigaragarije umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ariko arakora buno bukozi buhambaye bwasezeranijwe ko buzokorwa ku munsi wa nyuma. Ubwo nibwo bukozi bwasezeranijwe kugira ngo n'ijwi rirenga ry'inzamba buhamagare bwegeranye abatorejwe n'Imana. Ico gituma tubona yuko ahantu hamwe hamwe hagaragara yuko ari Kristo ko ari wavuga inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ahandi hantu naho hakagaragara yuko ari abamarayika b'umwana w'umuntu. Nuko buzoba ari ubukozi bwa Mose, bwa Eliya n'ubwa Yesu, nibwo buzoba buriko bugaragarira mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami, biciye mu kugaragara kwa mpwemu yera muri uwo muvugishwa ntumwa, ariko arakora ubwo bukozi, kandi biciye muri ubwo bukozi avuza inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ariyo ari inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, itangaza ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. Ukuza kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe, aje azananye n'abamarayika biwe kuri uno munsi wa nyuma. Ico gituma Kristo yatubwiye muri Matayo igice ca 24 atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoraniriza hamwe abatoranijwe. Ni ukuvuga yuko ukwegeranya uko batorejwe n'Imana bose ku munsi wa nyuma bizoba biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ari nawe azoba ariko agaragarizamwo ubu bukozi, kandi azoba ariko arahamagara yegeranya abatorejwe bo mu gihe c'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, akoresheje iki? Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, akoresheje ubutumwa buciga nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero mwumva ingene ikimenyetso c'umwana w'umuntu casezeranije yuko kizokwigaragaza mu gihe ca nyuma, kandi umwana w'umuntu akaboneka muri ico gicu yambaye igicu. Murabe hano, ubundi ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Rero murumva ko ikimenyetso casezeranije ko kizoboneka kw'ijuru citwa ikimenyetso c'umwana w'umuntu kw'ijuru. Mu kwa kabiri tariki 18 mu gihumbi kimwe magana cenda 63 hagaragaye kw'ijuru igicu c'ikinyegezwa c'ibanga ku birometero 41 adashobora kugaragara ibicu kuko atakabombera gahari, nta n'indege zihagurukira, kandi ubushakashatsi ntibwashoboye gusobanura mu mwuzuro ibanga ry'iki gicu. Ariko mbega n'irihe banga riri muri iki gicu? Twumve ico Revera William Branham yavuze ku bijanye n'iki gicu, kuko kino gicu ni ikimenyetso gikomeye cyane mw'ijuru ku bizera bose, bizera ijambo ry'Imana, bizera Bibiliya, bizera n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Mu gihe cy'imatanije mu Giswahili urupapuro rw'amajana 39 yaravuze Revera William Branham ati, mwabonye yuko nababwiye yuko umwe w'abamarayika yari yisa yanyiyeretse atandukanye n'abandi, bari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru, kandi warari ruhande rwanje mparuye mvi ibumoso ngana iburyo, uyo yari kuba umumarayika w'indwi. We yarakayangana cyane, kandi kuri jewe yasobanura ikintu kidasanzwe kurusha abandi. Nabwiye yuko yari yafoye igikiriza nk'uko yari kaguruka yerekeza mu buseruko. Nabwiye kandi ko yarandugije, muravyibuka? Rero nguyu niwe yari afise ikimatanije c'indwi, arico namanye ari nk'ikibazo mu bwenge bwanje ubuzima bwanje bwose. Ibindi bimatanijwe kuri jewe byari bise ico bisobanura nivyo, ariko mwe ntimwokwibaza ico casobanura kino c'indwi. Rero igihe Revera William Branham yaduganwa na bano bamarayika, cane cane none abamarayika yaratandukanye n'abandi, yaradugijwe mw'ijuru, yaradugijwe ashigwa muri uno mugwi w'abamarayika ari wo wari wakozwe canke wari washushanije
wari wakoze igicu, bari bakoze igicu arico cafotowe kiratangazwa mu binyamakuru bitandukanye muri Amerika ya ruguru, kuko ico kimenyetso caragaragaye mu birere vya Arizona, ndetse kandi kiranagaragara muri Nuevo Mexique. Rero turabona yuko kino kimenyetso cagaragaye kwijuru, kandi bari abamarayika ndwi bari bari ngaho, aribo bafashe Revera William Branham bamujana muri mpwemu, bamujana kubana nabo ngaho muri ico gicu. Kandi ico gicu mwitegereze cari cakozwe kandi cari cashushanije mu maso k'umwami wacu Yesu Kristo. Turabona ngaha ifoto y'iki gicu, kandi duhindukije ino foto tuyerekeze iburyo, mwe mwashobora kubona ko kino gicu gica gishushanya, gica gicapura mu maso h'umwami. Rero kino gicu cari cakozwe n'abamarayika, abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'umumarayika aratandukanye n'abandi. N'umumarayika aratandukanye n'abandi n'umwana w'umuntu, ari we yari yibereye ngaho muri ico gicu, nk'uko byasezeranye muri Matayo igice ca 24:30 kabandanya, no mu Vyahishuwe igice ca 10. Ni muri mu Vyahishuwe igice c'10 isezerano ry'iki gicu aravuga ngo, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi, asemera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Aho turafise isezerano ry'iki kimenyetso kw'ijuru, ikimenyetso c'umwana w'umuntu kw'ijuru, ikimenyetso ca marayika w'inkomezi Yesu Kristo umwana w'umuntu amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu. Ico gicu cari cakozwe n'abamarayika b'Imana, abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi nk'uko bano bamarayika ntumwa b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kugira ngo bagire ubukozi bwabo, bagaragariye mu mibiri y'abantu ngaha ku mubumbe w'isi, umwe wese mu gihe ciwe, hamwe no mu kibanza yemerewe kubamwo, biciye kandi muri bo Kristo muri mpwemu yera yari karahamagara yegeranya abatunejwe biwe, abashira mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Ku munsi wa nyuma naho marayika yaratandukanye n'abandi, nabo nyene azobagaragariye mu mubiri w'umuntu, umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ahamagara yegeranya abatejwe n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma mu kibanza ca Amerika Latine na Karayibe. Nk'uko mu bukozi bwa buri mumarayika ntumwa wa buri gihe muhendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, nk'uko habaye ikibanza haba n'abantu bumvise ijwi rya Kristo biciye muri iyo ntumwa Kristo yarungitse aranakoresha muri buri gihe. Ku munsi wa nyuma naho rero mwitegereze ingene mpwemu wa Kristo Yesu Kristo muri mpwemu yera arava muri Amerika ya ruguru akimukira muri Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo asige mpwemu we yera, asige mpwemu yera umuvugishwe we ntumwa wo mu kiringo c'ubwami n'igihe cibiri kubizifuruka, kugira ngo biciye muri we yigaragarize mu biremwa abantu, yigaragaze mu banyamerika Latine, nuko avuze inzamba ya nyuma, no kuvuga ngo avuge ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ahamagara yegeranye abatejwe n'Imana bose. Mwumvugene ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ariyo nzamba ya nyuma canke ijuru rengaje nzamba, mwumvugene bucike nino buvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intebe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Ariko aramenyekanisha ukuza kwiwe mu kugaragara kwiwe ko ku munsi wa nyuma biciye mu muvugishwa wiwe w'ikiringo c'ubwami, ari we aba umuvugishwa w'igihe cibiri kubizifuruka amwe n'ikiringo c'ubwami, ariko aratanga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, bityo akaduhamagara akatwegeranya ku munsi wa nyuma mu gihe cibiri kubizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, akoresheje iki? Akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, ari bwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Umwami Yesu Kristo mu Vyahishuwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 arasemerera, nuko amaze gusemerera
asemerera n'ijwi rirenga ry'inzamba. Ivyeshuwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 haravuga, intumwa Yohana yaravuze ngo narindi muri mpwemu ku munsi w'Imana, nari muri mpwemu umunsi w'Imana kuba ari kimpombe cindwi. Mwitegereze, turabona yuko Yohana muri iryo yerekwa yari ari mu kimpombe cindwi. Yaravuze ngo numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Ntavuze yuko yumvise inzamba, ahubwo yumvise ijwi rimeze nk'iry'inzamba. Reka turabe nyene iryo jwi uwo ari we. Rivuga riti ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwiherezo. Alufa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwiherezo ninde? Nta wundi n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Nijwi ry'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo rituganiriza ku munsi wa nyuma mu butumwa bw'icurenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi niki wazoba ariko aravuga muri iri jwi rirenga ry'inzamba? Ivyeshuwe igice ca 4 umurongo wa mbere haratubwira hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba. Ngaha kandi turafise ijwi rya Kristo rimeze nk'iry'inzamba. Rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega niki Kristo muri ijwi nk'iry'inzamba niki azoba ariko aratubwira ku munsi wa nyuma, ariko aranatumenyesha ku munsi wa nyuma aho we azoba ariko arigaragaza anavugira ku munsi wa nyuma biciye umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami. Avuze yuko azoba ariko aratubwira, azoba ariko aratumenyesha ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Rero murabe mu Vyeshuwe igice ca 22 umurongo wa 6 ingene hamenyekanishwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Haravuga ngo arambarira ateye amajambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu zobavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde avuze ko yarungitse? Ni marayika wiwe ntomwa. Kugira giriki? Kugira ngo yerekane ibintu bigiye kubaho vuba, kuko uwo ni wamuvugishwa ntomwa w'ikiringo c'ubwami asizwe mpwemu yera. Muri uwo niho Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba yigaragarije, ariko aratuganiriza, ariko aratuvugisha n'ijwi rirenga ry'inzamba, atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Uwo ni we yarungitswe na Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, kandi iryo ni banga twebwe dutegerezwa gutahura kuri uno munsi wa nyuma, kuko iri banga ry'Imana rizoba ririko rirashitswa ku munsi wa nyuma rizoba iry'umugisha kuri buri watorejwe n'Imana, yanditswe mw'ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Uko niko rero tuzoronka ubumenyi bw'ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma, nk'uko byavugishijwe n'abavugishwe mu isezerano rya kera ndetse n'abo mu isezerano risha. Kandi uko niko tuzogira ubumenyi bumeze neza kandi bwuzuye bw'umugambi w'Imana wose wazoba ariko arakora arashira mu ngira muri iki gihe ca nyuma, kuri uno munsi wa nyuma. Kandi uko niko tuzomenya amabanga y'ubwami bw'Imana, amabanga y'Imana uyu munsi ariko arashitswa. Mu Vyeshuwe igice ca 22 umurongo wa 16 haravuga ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ko bw'amashengero. Ninde uwatumwe na Yesu Kristo? Ni marayika wiwe ntumwa. Uwo ni we muvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami n'igihe cibuye rikobeze furuka, aho Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba ariko arigaragariza, kandi azoba ariko araganiriza ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma mu gihe cibuye rikobeze furuka, amwe n'ikiringo c'ubwami akoreje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ubutumwa bucijya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Turumvise yuko mu vyanditswe Yesu Kristo atwigisha yuko amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, yuko ayo mabanga abwirwa bande?
abahungu n'abakobwa b'Imana. En la primera venida de Cristo, Mu kuza kwa mbere kwa Kristo encontramos turabona que aunque estaba ko cumplida la nubwo primera venida hariko de harashitswa Cristo, ukuza kwa mbere kwa estaban Kristo, cumplidas las cosas que hariko los harashitswa profetas ibintu dijeron abavugishwa bari que bavuze estarían llevando a cabo yuko en el bizoba pueblo biriko biraba mu mugambi w'Imana mw'ico gihe. encontramos que Turabona ko el sumo sacerdote, umuherezi mukuru, el concilio de la religión hebrea, inama el concilio nkuru del Sanedrín, y'idini con ry'abaheburayo, 70 inama sabios, nkuru y'ikombe yari igizwe n'abanyabwenge 70 b'abaheburayo, abadogiteri mu bya teolojiya, los fariseos y saduceos, hamwe n'abafarisayo n'abasadukayo, n'abaherezi b'ico gihe ntibashoboye gutahura de ugushitswa lo que estaba profetizado kw'ivyari para byaravugishijwe no muri podían ico gihe, comprender ntibashoboye el gutahura tiempo ugushitswa de la venida del precursor ko kuza de kw'integuza Cristo, ya y no Kristo, pudieron comprender kandi la ntibashoboye venida gutahura de n'ukuza Cristo kwa como Kristo Cordero nk'umwagazi w'intama w'Imana. y esos eran los Kandi misterios correspondientes a aquel tiempo. ayo niyo mabanga yarajanye n'ico gihe, ayo bose bategerezwa kumenya. Rero Vean cómo mwumva ingene cuando Cristo le habla igihe a sus Kristo discípulos en yabwira abigishwa parábolas, biwe mu migani, vean ustedes lo que sucede nkitegereze ibyabaye en el hano capítulo 13, mu gice ca 13 umurongo w'icenda ukabandanya haravuga el ngo que tiene oídos uri n'amatwi para oír, yo kumva niyumve. entonces, acercándose los Abigishwa discípulos, le baramwegera dijeron, baramubaza ¿por qué les hablas bati, por parábolas? mbega ikigutera Él kubigishiriza mu migani ni respondiendo, iki? les dijo, Arabishura porque ati, vosotros mwebwe es concedido mwebwe está mwahawe saber kumenya los misterios amabanga del reino de los y'ubwami cielos, bwo mu ijuru, mas a ellos ariko bo no les es dado. ntibabihawe. Ahora vean cómo Rero algunos murabe les es ingene dado, les bamwe es bamwe concedido conocer los bahawe misterios baremerewe del kumenya reino de los amabanga cielos, y'ubwami bwo mu y a ijuru, otros abandi no nabo les es concedido ntibabihawe, conocer los ntibahawe misterios kumenya del amabanga reino y'ubwami de los cielos. bwo mu A ijuru. todas las personas que Abantu tienen sus nombres bose escritos amazina en el yabo libro de la yanditse mu vida del gitabo Cordero, c'umwagazi les es w'intama, concedido conocer barahawe los kumenya misterios amabanga del reino de los y'ubwami cielos. bwo mu ijuru. A los que no tienen sus nombres escritos Abo en el amazina libro yabo de la atanditse mu vida, gitabo no les es c'ubugingo concedido ntabwo bahawe conocer los kumenya misterios amabanga del reino de y'ubwami los cielos. bwo mu Miren ijuru. ustedes, Mwitegereze namwe, el sumo sacerdote, umuherezi mukuru cuando le preguntó a Jesús, igihe yabaza nunca creyó en Yesu Jesucristo, ntiyigeze yizera nunca Yesu creyó Kristo, que era el Mesías, ntiyigeze yizera ko yari y en una Mesiya, ocasión, kandi igihe cuando kimwe estaba juzgando, igihe bariko bacira urubanza yaramubwiye ati namba uri Mesiya dilo ya, y no bitubwire, turbes más reka el kuguma alma. utujuragiza imitima. Jesús le dijo, Yesu aramubwira ya ati lo he dicho wamaze y no habéis kubivuga, creído. naramaze kubivuga ariko ntimwabyizeye. Umuherezi mukuru hakuvuga uti Imana ishimwe Que me ha yuko mostrado anyeretse el misterio del reino de los ibanga cielos ry'ubwami de bwo la mu primera ijuru, venida del ibanga ryo Mesías. kuza kwa mbere kwa He Mesiya. visto Ti nabonye al Mesías con mis propios Mesiya ojos, n'amaso y él yanje mismo me ha bwite, dicho que kandi él we es nyene el Mesías. ubwiwe yambwiye ko ari Pero en vez de Mesiya, decir así, ariko dijo, hakuvuga "Padre nk'uko hermano". yavuze ngo urarogose. Ve? Murabona ¿Por qué? kuko Porque kubera iki? no siendo Kuko una simiente de Dios, atari urubyaro rw'Imana mu bugingo el bwiwe, sumo sacerdote umuherezi mukuru no podía creer ntiyashobora en kwizera Jesucristo, Yesu Kristo, no podía creer el ntiyashobora kwizera cumplimiento ugushitswa de los misterios del kw'amabanga reino de los y'ubwami bwo mu cielos que se ijuru, estaban realizando amabanga en aquel tiempo. yariko araba yariko arakorwa muri ico Eso gihe, es kandi ico los gituma que van a creer byahawe abo bazokwizera, nibo bahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Abandi no nabo les es concedido. ntabwo babihawe. Murabe ico abandi bakora, Lo rechazan baravyanka y kandi vituperan baganatuka, bakanatuka umubiri w'inyama uburiko ushikirizwa mu iryo sezerano. Batutse Kristo, bavuga yuko yarogose, bavuze yuko ari Yezebeli, Belezebuli, bavuga yuko ari mwo dayimoni. Ivyo bintu byose bariko babivuga babwanya Yesu Kristo, bariko baramusuzugura. Rero nkitegereze ngene kandi bavuga yuko ari umunyabyaha, kubera ko yasangira n'abatoza kori, agasangira n'abanyabyaha n'abandi. Yesu arababwira ati Yesu naje kurondera abagororotsi, ahubwo naje kurondera abanyabyaha kugira ngo bihane. Rero murabe ingene amabanga y'ubwami bw'Imana, murabe ingene ashitswa, kandi ayo mabanga akanamenyekanishwa igihe ashikijwe, akanabwirwa abahungu n'abakobwa b'Imana bose. Rero mwumve ingene uyu munsi, kuri uno munsi wa nyuma, hariko hashitswa amabanga yo ku munsi wa nyuma.
mpemu wa Kristo yarasezeranye kuba ku isi muri iki gihe cya nyuma, yigaragaje muri marayika we ntumwa, atumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cya nyuma. Yarasezeranye kuba hagati muri twebwe kugira ngo aduhishurire n'amabanga yose y'ubwami bw'Imana, kandi bityo adutegure kugira ngo duhindurwe tunyakurwe kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma haza umuhamagaro w'Imana wa Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma, biciye muri marayika we ntumwa, biciye muri no muvugishwa ntumwa w'ikiringo cy'ubwami, ari wo muvugishwa ntumwa w'indwi w'ikiringo n'umuvugishwa wa nyuma w'ikiringo. Kandi nibiciye muri no muvugishwa niho Kristo yigaragariza kuri uno munsi wa nyuma, kuko ni marayika we ntumwa uwo amenyekanishirizamwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri kino gihe cya nyuma. Kandi ni Amerika Latine na Karayibe niyo bino bintu bitegerezwa gushikirizwamwo mu kibanza ca Amerika Latine na Karayibe, nk'uko ibintu bijanye na buri gihe byashikirijwe mu bibanza ahashikirijwe buri kimwe muri ivyo bihe. Ubu naho natwe rero turiko turaba ku mugabane wa Amerika Latine na Karayibe kugira ngo tubone ibintu bitegerezwa kubaho vuba muri kino gihe ca nyuma no mu kimpombe c'indwi, arico catanguye mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, tutongere ku kirangamisi naho imyaka yo gucegwa ikiriko, nuko rero hasigaye gusa imyaka 3 kugira ngo gitangure. Ariko Imana yabaraceje ikirangamisi cayo, jewe nibaza ko atari ibyo. Kubw'ivyo rero ibintu bijanye no munsi wa nyuma bitegerezwa kuba biriko birashitswa, bitegerezwa kuba byatanguye gushitswa. Ibintu bijanye no munsi wa nyuma, kimwe cose mu mwanya wacu hari ibintu byamaze gushitswa, hariho n'ibintu biriko birashitswa muri kano kanya, hariho n'ibintu bizoshitswa imbere gato. Twabonye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru cyarashikijwe, twabonye kandi n'umwana w'umuntu yambaye igicu hariya mw'ijuru. Uwo ni marayika aratandukanye n'abandi, ubwo n'ubuvugishwa nabwo nyene bwashikijwe. Twabonye kandi n'ibanga ry'abamarayika arungika n'ijwi rirenga ry'inzamba. Ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'abasigwa, ubukozi muri marayika w'umwami Yesu Kristo buzoba buriko burahigaragariza kuri uno munsi wa nyuma. Kandi biciye muri ubwo bukozi, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba canke ijwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buzotangazwa kuri uno munsi wa nyuma. Ubwo n'ubuvugishwa buriko burashitswa kuri uno munsi wa nyuma. Kandi nico gituma turiko turatahura ano mabanga yose y'ubwami bw'Imana ategerezwa kuba muri iki gihe ca nyuma. Kandi abatorejwe bariko barahamagarwa begeranwa, kandi bariko barategurwa kugira ngo bahindurwe banyakugwe kuri uno munsi wa nyuma. Nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ngo anyakugwe atabanje kumva ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma. Ariko kuvugwa ko ubutumwa bwiza bw'ubwami biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma Kristo arungika marayika we ntumwa hamwe n'ubutumwa bw'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ahamagara yegeranya abatojwe n'Imana bose. Kandi muri we niho Yesu Kristo aje muri mpwemu yara yigaragarije kuri uno munsi wa nyuma, aganiriza ishengero ryiwe, ihanga ryiwe, bityo akegeranya abatorejwe biwe kuri uno munsi wa nyuma muri iki gihe ca nyuma. Kandi barihe abazoba bariko barumva ijwi rya Kristo muri iki gihe ca nyuma, nuko bakaba bariko baratahura n'amabanga y'ubwami bw'Imana ayo uyu munsi ariko arashitswa. Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe mu kibanza nyaco cagenewe kumviririzwamwo ijwi rirenga ry'inzamba, nuko tugahamagarwa tukegeranywa tugashirwa mu gihe cy'uburiko buzovuruka amwe n'ikiringo cy'ubwami mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Bityo tugaheza tugatahura ano mabanga yose azoba ariko arashitswa kuri uno munsi wa nyuma. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero, kugira ngo ashingire intahe ibintu bihe bino bintu bitegerezwa kubaho vuba. Ano mabanga y'ubwami bw'Imana ayazoba ariko arashitswa kuri uno munsi wa nyuma muri iki gihe ca nyuma. Amabanga y'ubwami bw'Imana aya ariko arashitswa uyu munsi. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'amabanga y'Imana uyu munsi ariko arashitswa.
dejo nuevamente ndongera nsige kandi con ustedes hamwe namwe al reverendo revera que está a cargo ajejwe de dar las direcciones. kubaha imiyoboro Ocasión, el muri kano reverendo kanya José revera Joaquín Jose Sánchez, Joaquin para Sanchez que les dé kugira ngo teléfonos y direcciones a las ababwire cuales ustedes amatelefone podrán n'imiyoboro mushobora para guhamagarako completamente gratis kugira ngo literatura, musabe ibitabo bitangwa ku y pedir buntu también munasabe kandi que les pasen ko videos o bobaha amavideo conferencias arimwo similares ibikorane a esta, bisa niki en donde aho podrán muzoshobora obtener mayor conocimiento kuronkeramwo ubumenyi de todos los bwinshi misterios de los bw'amabanga reinos de yose Dios y'ubwami que bw'Imana hoy se están cumpliendo. aya ariko arashitswa Para que uyu así munsi kugira ngo sean bityo preparados para ser transformados mwitegure y kugira ngo renovados en este muhindurwe día mu postrero, nyakubwa kuri uno munsi wa nyuma kandi Kristo la mujyane na cena de la Kristo boda del mu buzima Cordero, n'ubukwe bw'umwagazi a w'intama la casa mu de rugo nuestro Padre rwa data celestial. uba mu ijuru Que las bendiciones de ese Jesucristo, imigisha ya el Yesu ángel del Kristo pacto, sea mareka sobre w'isezerano cada uno de yoba ustedes, kuri umwe wese muri y mwebwe sobre mí también, no y kuri se jewe materialice nanje en cada uno de kandi ustedes y amén. yigaragarize muri mwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje ino migisha Kristo yasezeraniye ishengero ryiwe Día postrero. kuri uno munsi Todos wa pronto nyuma kandi seamos twese vuba transformados, duhindurwe redactados, tunyakugwe y vayamos a la cena tuje mu de mazimano bodas y'ubukwe del Cordero. bw'umwagazi Muchas w'intama gracias, amados murakoze amigos y cyane hermanos bakundwa nshuti na bene presentes, data muri hano radio oyentes bakurikiranira ku y iradiyo televidentes. no kumbonesha Y kure dejo kandi ndasiga ustedes al reverendo hamwe namwe revera José Joaquín Jose Sánchez Joaquin Sanchez para kugira darles abahe direcciones y teléfonos. ababwire Pasen todos imirongo n'amatelefoni mwese buenas mugire noches. Con ijoro nosotros, ryiza hamwe natwe el reverendo revera José Jose Joaquín Joaquim Sánchez. Sanchez